Je kirungene kumenya kujya mwebwe musanzwe mufasha abaririmbyi mu clip yanyu. Amatwa asumira nuko mwigeze guhurira muri clip. Kuca muri video yo. Yamaze kuja muri video. Nta niyo nda. Rega ndakubwiye wini underground. Ndoguseza nikamusema. Wewe. Wewe ni zinganya wewe. Wewe nani tworinganya. Ona ramere ni wambaye kuniyacuye manje. Umva kubwire nambaye rimwe in style. Wewe ki nambaye ricuye rero. Ariko arabereye. Nahaguruke kwa abafana baze kuvuga. Ego haguruka basi. Oya nitwo turadandaza ngaha haguruka gumeyisenga. Oya nanda. Chokira toyivuga ngaha heshu. Bisigura. Kia toma gitopi kama ni kameni mbanye kuya mukana nta kibazo ariko arabereye kamera ngaho hasi inzara zizo ko ni barabe ariko uraba umuntu ubanzira mu muntu ico twofa nta parcelle twofa sibyo nta mugabo twofa nta kitwofa rero umva twofa iki nta nakimwe mwofa oya kandi kuba ndumva nuwo mu gisagara je ndo waruguru yego none aba twiza gupfa parcelle dufa umugabo no way nakimiye ko parcelle ko parcelle umva ko irunguru naya nitwo nayipfa vraiment iyo mfisi no nayo ntitwona ipfa kuko nayo urumva nabwo ikibazo cyoroshe KERCY LAMUNATO uramunsi ntawo nzi LAMUNATO KERCY uramunsi mina njamu binani we atesa nyene byo ibazo rabizi tu umevana ngama kashente umevana kama ni kaifu moja nta kibazo ariko nidusa nibatse ko tudasa egereza kamera no mu menyo uwegereze kamera no namenyo urabe kasi de mtize matilo yake mimi najua kama nikikuja hapa kama niwa Kiswahili kiruri Media channel program for this industry ya Buja Flavor chikinyamakuru cyo kibazanira bishavuga muri industry ya Buja Flavor ngutu batubikora reka tuze dukengurikira Imana hama dusubira dukengurikira nawe yakunze ba Step Media 2 wherever you are ndabakunda cyane kandi big up sana for support mutwereka hama kuri mwe kubona Benny Bande kama sike professional like uno musibise batumira banje biteka nkunda cyane vraiment for the long time kabisa kandi abantu benshi cyane bamaze kwasaba ati Benny turashaka bajya abantu zobahuze one day navuga ati je vraiment nabantu bagoye guhuza ariko for me nzogerageza ndakunda vima ndabakunda bose ariko ico nasubirabonye cyoco bafise akantu gakode je sinzi impamvu je abantu muraza kubibona ndazagerageza kugira ngo bigende neza cyane ni KERCY hamwe na LAMUNATO KERCY kwanza bita KERCY aya ni bien weza neza ni bien wewe tutaje gukora akaganiro fresh of course byagenze neza cyane kandi conseil byagenze neza cyane conseil yahe conseil watanze like mu bantu oui conseil yani ufise ngo conseil gusa ikintu nzaho kubaza reka ndakireke ndaza kukibaza meje kubaza LAMUNATO bikwaye fresh ko bien kawaida muri fresh fresh tu na canke ni hapo sunajua mimi kusilika afu LAMUNATO kusilika ni wa free wa hatari barabizi uravyemera kusilaying barabira ngo umusaruro mane mane unapata frank ngo slayinga kwa kusilaying au slaying amuri ndio nataka kupanchana si Rolex unakula unapigwa maana no sambori ruko urafise urugo kumbe urafise urugo nzi kumeze nka KERCY ngana wonyene indije nta jendi en couple we hagara urari en couple afu bo murani waga kweli guys LAMUNATO je kubganje nifata kumenya mbetse mbega umunsi wo kugenda gute kwanza ko fresh Afrika kibazo ngishaka kubaza kuri kino nababwiye kumbwira ndabahuze unye wasanze gute wakurikirana na KERCY cyangwa ati je ngangura kigana kwanza namwisi kuri kino mwabanje kwa narikata wewe urikata LAMUNATO orekata sema nero ambi kandi uramutinya KERCY wewe mama kumbadi je LAMUNATO uratinya KERCY barabimbwiye miye yamiye watinya KERCY ngo kubera yuko iyo bahuye ku muhungu KERCY aramujya power inde yambwiye uyu jewe ubona tani nipo ndani hapo ko yambwiye jewe duhura ku muhungu oya yambwiye ngo bise mu gahurira nta nabiraba nta nibizoba wewe kwanza mimi ndasema vibaya jamani sasa si kweli nakudanganya nakusinda kudakuvuda kweshe ne KERCY kweli kimwanzi mwabanje kwanga KERCY twanyiki mwese kubera je ntiwari wanteguje urabizi je sinokwanka kuko niyo yobande niyo abapapa wawe twokorana ikiganiro unasema umbwira ikirere
Kuambeni. Wagira umbwire. Wasema ni wanaogopa. Mimi naogopa kama. Wewe unukura. Sasa mwanzana mtu mwenyewe niko naogopa. Afu uheruka mu kiganiro ko turakorana ikiganiro waramuponze. Naye ipo. Uponda KERCY. Namuponda muri. Uponda KERCY ngavuga ibintu byinshi amajambo menshi. Anaongea kama maneno mengi. Nare bimubwire none muhanu. Sio sana bisikia. Anaongea. Vuga mu Kirundi. Oya nakishauri. Ndabyumva. Kama ni mtoka ni si yangu sio. Ni mtoka wapi? Sio kama ni mtoka sio. Nguva ruguru ga KERCY nivyo. Ya kama nitoka mani nani? Nubwo no mva ruguru ntidusa ariko. Ndavyibaza. Of course. Nibaza urabizi. Tu umevana kama kashenete umevana kama ni ka 1000. Nta kibazo. Nta kibazo ariko ntidusa. Nibaza ko tudasa. Egereza kamera no mu menyo, uwegereze kamera no namenyo urabe kasi. Damn tizama tilo yake. Mimi najua kama nikikuja hapa kama niwa. Kiruri. Ni olenga. Jenje nga na make up. Lakini amjongeze kwanza ngatizame hiyo tilo yonyene. Ya nije ndavyikorera. Ya nije ndavyikorera. Afu itini slay queen. Nije ndavyikorera. Slay queen. Je ntabwo ndi slay queen muko. Naonaga wewe ni wama post kama ni wapi kama ni mafanzi. Afu picha zake man. Mapenda Kiswahili Wewe. Vuga Kirundi kwa turi mu Burundi. Mu Burundi nani bavyumva? Amani wala. Baba twegera umva nakofa. Nare mufiriki ariko. Nta nisho twopa. Nta twofa ariko nahanura nyene. Hande. Mimi memo hande. Wewe no guhanura. Hande wewe. Zura kwanza picha wanza zija picha wanza. Uri mu ruzi sinzi. Of course. Nizo ntuzezi umva nkubwire. Umva Beni. Wese ngo slay queen video vixen. Okay. Yamavuye mu video vixen. Video vixen. Ese video vixen? Video. Ivo zaguye. Na mahera bambu. Ndio video vixen ifoto za kutela blood. Man. Nazija wewe zi wao. Miye. Yeah, mimi kwa mateka yangu baulizi. Ntaruye yigera gayiwe. Oya. Wese afite ibintu. Mana yanje ndakurungike IG wandike LAMUNATO. Uchi ufata picha yiwanje. Na yako. Ugire urako. Kana utunganira wewe. Wapi ze? Na nubwo. Hapa wewe nani kakupa? Wewe uretse ndakubwire. Nonongea ati wasi uduze. Wallahi. Adodiki. Ndio umevianza. Basi. Naweza nikasema kwa vitu benishuna nikubaya ni visema. Adodiki like kama unumenga. Sio mkono watu angalie kama anafanyaga usafi. Na wewe ndio sina kufanya. Yes, wewe twese. Turayo mwese akora isuku. Oya ivyo tubivuze cyose kandi duhenera abantu duhenera abantu gute kandi turazi ko bijya biganiro byacu bikurikirana nandi benshi cyane usije kintu nkeneye kumenya kujya mwebwe musanzwe mufasha abaririmbyi mu clip yanyu amatwa asumira nuko mwigeze guhurira kuri muri clip kuca muri video yo amaze kuja muri video rega ndakubwiye uyu ni underground ndokusaza nikamusema wewe ni zinganya wewe nani tworinganya ona ramere ni wambaye kuniyacuye man umva nkubwire nambaye rimwe ni style wewe nambaye icuye rero ariko arabereye nahaguruke kwanza tubamura abafana baje kuvuga ego haguruka basi oya nitiko turadanaza ngaha haguruka gume yicaye ngaho oya ndahaguruka chokira toyibuza ngaha heshu bisigura kiatu kama nikitoa wapi kama ni kameni mbanye kuya mukana nta kibazo ariko arabereye kamera ngaho hasi inzara zizo ku ni barabe miye uyu wewe nitwoja hamwe wewe nitwoja hamwe duza wana turamukwa kwa ukuntu hasi kuri video vixen hande oya gwenera abantu si vyiza tugane ngo kumubona cyangwa video vixen atimwa vraiment nta kibazo ngoma kugira menshi wallahi man nukuri mana mzee mnafasha mimi si mchani man tena si mkatai ariko mwese ndiko ndamuhanura hapa anaandika kwa video vixen akaja ewe akagira nani akaja mu ruziba video vixen yo naho najamu nikanyosha ntacho bigutwaye haruja mugama mu mufotora kama ni wapi ana ipicha kama event ni dosti urabona ipicha 200 ku kabody cam my god sawa wese nivyiwe ibintu bitabiye ndacha nabiyo nini vyo mviriza rero mwese murakubitwa muri video wewe uracha muri wewe uvuge video atunganya anitunganya yitije na wewe nitwoyinga hera babasha basi naka argent 20000 uvuye ibyo wafutite vixen wamburiye yo here ni ryacu
wishuye ama urondere basi uzurarondera basi none ndafise ikibazo no ryambara ihereni noja muri video ndi naturelle kandi hatoka ariko waje muri video kandi amutwaye muri video iraho mana we umumeka polisi amusize no yambwirira ngati abongira we yari nyoyo umviriza nuva nko mugera kuri siko je urondera abagabo nabi ahubwo urarondera nabi nka umugabo murashaka kugira ati range wowe nawe umenye ufise yanda bayingo muzabra jari naturelle nta kibe kiriko kandi ntasa nkuko nkayo yawe pole none arasoma no girurire tijya yarara komero girurire amvura marori bakurare ko girurire jewe girurire jewe make up rero ebitoke jamani joni uzaye video vixen uyu amejipika make up rero murateye isoni nije ndabikorera ngo ndagusomye mbegumwiki mumbimba umviriza sinabahamagaye kugira mutukane baje siko aje kugira ngo tugire ikiganiro kuko mwese musangiye akazi ku video vixen murabikora neza agenda nkangegera nkiyo jewe narabikize video natevye tena tukajua wapi ukija mu makuru y'abane ninde gukoresha wewe ninde gukoresha indazwi azwi amakoresha wewe nimba nimbuzwi tujya tuvugishanije ukuri nimbuzwi uzwi mu soy queen bwawe ariko ntuzwi mu bintu by'amavideo wewe usuko sister ngira oya mugari ariko twumvikane ani juwi ndatawo ego komanda ariko kurundi ruhande nashaka twumvikane nimureke gutukana kiasi twabireze siko nashaka twumvikane wangemsimamisha basi tukamtizama udemu acha tuzamukwanje rero niho demu kwani nukia manukura nuki kwa mbele umviriza LAMUNATO hapana mani kwanza mimi ndatoka hapa toka genda none wala mimi ndatoka hapa umviriza unasha kubona umukobwa witwa umukwiri video amabere basangana amasoksi umukwiri video wafisa bari awawuzi yani wamaramaye mubisanzwe wamaramaye ushamarama tu muburuzi kwa kanyosha video vixen nta kibazo yabagutwara bandaganga nta kibazo urashusha urashusha mwegereza kuvuga cengira mebe ikiganiro ubahubire mvo murazana indubu n'amaragasuti naona kuna shusha zibika mama atakamira mimi nawataka ni kiboregwa muri byonzi bada kandi nanzogonwa je ntanzoganwa kuva mvuka sindi kiboregwa rero muri byonzi byo nkora mba navyiyumvire nabi kuri kimudahuza duhuza iki wowe ugira video vixen bwawe neza ugagira video vixen bwiwe none hari numwe kuri gicumuro muri mwebwe nta numwe kandi nta numwe arahurira no ku kintu cy'uwundi so rero nibaza ko nta numwe asangiye ikintu n'uwundi muri ivyo birumvikana nibaza darisi mbona wewe wanashusha sana shusha acha upepo umuyaga upepo gani ama umesikia maneno yangu ashakuwa matamu sana makali ndio ukashika shiti oya hii mic hata tukishusha kule ndashika ibyaha muri Kongo iki shetana Yesu akunze step media kabiri gatanu indwi foto wewe ifoto zakangahe hajya basa ndabasaje mumvikana nigera kana ko ndanakumenya ntibinakenewe sinagatana na rafiki ariko mama twasumira murumvikana twumvikana uvyo muko bibigira jewe sijuka mbona niogopa ama nini aho ndura muogopa ndura muogopa kuliko nakunu LAMUNATO unamuogopa nani mimi naogopa mtu nani ali kudanganya kumbe na wewe sasa bishaka kuwa industry nzima koresha umwanya Yesu akunze step media kabiri gatanu indwi lakini baragenza kubumvikanisha ariko umuko munaleta funi niko nashusha mic je upepo usuna upepo kipita utabisikiga mu kamera niyo mpamvu nakunda manura mic afise mic yiwe mbona mioko inipo usiku unasema wewe kikubwa ni sauti yako sasa wewe wibaza lakini namna sasa kwazi kuri kintu mko mnatukana amana tuko tunatukana wavuze kuguma kumuhanura basi duhanije amutuvugane nk'abashingana sivyo muhanura gashashushu imanuro nta impanuro je shaka ataki kuri kintu mutumvikana haya tabaki tuna silike kama video vixen bakiwa desa nta kibazo akiko kazima ndabikora numva ndavyishimiye sasa zikia senga kuri gera uyo tizi muri gera more nakupa bagabo mwe bagabo bagize kandi abagabo burya batabagore babo mu nzu ku buntu budasobanutse ntebe none wo magomba nzi mari sta kusema maneno mabaya prema well Kweli.
nakwambia ariko ko mudahuza ariko mwese musa neza murabana neza chenye nishasema mimi nishasema abagabo oya chenye nishasema mimi nishasema sijisema taarifa nyingine y'abagabo sijina nini wavuze iki kandi ngaha muko marashinura buce unanielewesha na upepo yuko hapo utaniona ku igihe isoko zose bajya kuri gataro indwire kandi abarenda bahere ku ntango byatanguye like je dufite programme na KERCY na Lamanto nyene ariko ntibose ntibabazi ko nza kubahuza kuko ndabizi neza iyo nari kumubwira Larissa cyane nkabwira KERCY ko baduhura byari kubinduru umwe yari gusiba ariko kuri ndi ruhande navuze ati reka ndabakoreshe ko ari abantu benshi avuze ati turifuza kuzo wabona bajya abantu babiri muri interview kuko mu byo bavuga kenshi bahwa kubihuriza ko kumbure boduha ikintu kimwe kibumbikiye hamwe cyane cyane ariko ndagerageje kubahuza zibahinduru kabaye kajagari sasa mini fine nini hewa ni nyingi birangiye savuye sasa biko yayi birangiye kubiswa ahubwo ndabihebe ngo birangiye nkubiswa avamo nkubita kupiga nawe kwa sera mwese muri abasista banje kandi ndabakunda cyane kandi namwe mwese muri mwebwe vraiment tumaze gukorana cyane kandi neza cyane je ko bwanje nifuza cyo kumenya ico mupfa tacho nakiri mu mupfa dibatse benisho yuri kuraba umuntu ubanzira mu muntu ico twopfa nta parcelle twopfa sibyo nta mugabo twopfa nta kitwopfa rero umva twopfa iki nta nakimwe mwopfa oya kandi kuba ndiwumva nuwo mu gisagara je ndi waruguru yego none yumva twiza gupfa parcelle dufa umugabo no way lakini kwa parcelle kwa parcelle yumva ko irungu naya nitwo nayi problem iyo mfisi no nayo ntitwona ifa kuko nayo urumva hana nabwo ikibazo cyoroshe KERCY LAMUNATO uramutse ntawonzi LAMUNATO KERCY uramutse mina mjamu nani we adesa nyene byo ugishukuru uramfana toba nimubaye orege ni wapuye no gupfa no mufana umva nkubwira orege wangu mbiriza mvuge ikintu urafana benisho umuntu utamufana nta mpamvu yo kuza kuraba ibintu vye nguze kuvuga ngo agira ibintu vya 200 ivyo bintu vyo bavuga sindabiraba kuko nta yani sinzi ngo mvuge iki ariko wewe kubera mfana arabiraba ubandanye nkurikirana disi sivyo moreno nta kibazo none tumenga washapu amani hasa moja kuna tunasema kama kijibu mtu kama ukidushaka byose je namaze kuyakira nani ajui kibaza sana nitasema Fransa tabisikia Kirundi haja uishi umuntu ashasikia tena watu wengi wanamjua wanampiga picha wanamjua kama ni Andesa sasa kwa ile abajara abantu banzi tena huyo anishindi hits okay icyo ni cyambere cyo yomenya urumva tena yeye yakuni ningira namutangurire okay pili sasa hiyo ya kusema maneno nishamwambia nishamchana kama ni wakusikia ashasikia okay kama ni kumchana nishamchana sasa atulemi sitaka kusema maneno mengi ariko turacamyemera ariko ntago yiyemera nka wewe ntitukuzi tuzi nguva tuzi gukora ibi ayako abantu bazakura bikiganiro batacheka kuko kuno banzi baraza gutengura mvuga ngo tukuzi apta ni pamba ni wenyine matazwi nazwi ariko nandi tukuzi nurire wewe upangana hajya kwibara asilie tu mimi naona mama soje nisimulize Jesse shakuriza umwana wabandi nitwajenga kugira ngo tutukane twajenga kugira ngo twumvikane mana misi na muda tena jewe nabahuje ko nisanzwe nzi ko mutumvikana kugira kandi ndabasabye ko tuvenga twumvikanye twumvikane kandi twumvikane twubane kandi mukundane sasa twamani sasa twumvikane haya kuko ngo muratukana tunatukana mu bituga uramukunda LAMUNATO Neje no yambere ndamuye no cana nk'umuntu mbonye yambere gute ndamukunda uramukunda KERCY wananipenda merci kandi nacho kwanga urakunda Erega sozi nikamkata kandi ibi byose biko birabangasi ko twangana ntabwo twankana okay acha sasa tuseme vrai nao bafanzi babironi sawa okay kuri rero sawa simchuki acha sema anichuki kubera haja avuze ngo nanyanga okay na mimi tamkata lakini nikinivyongea kare lazima nitamkata okay sasa hivyo vingine bakubaza uratavuze ati wewe barakukunda kandi kujya wabivuze ko mukunda utamwanka nawe nyine aragukunda uko nyene none microgumiza hari none wewe umuwoza kwanka umuntu onyije uza kumwanka umupfika je naco dupasi
ntaco dupfa mwana washa nejo tukazohura mwibara ndamutse nze ndakuramutse n'abandi hantu hariho hose peace ya avyumvise sijabisikia bien les gars mudati nejo muzohurira ahandi bisikwifujo ni fresh tutakufafani ariko icyo mbona mufakazi akazi ki akubwira ati abasangi umuga umwe ajya bubona barara banagiza kubera mwese muri video vixa no yabihevye mwasangira urumva yuko gutora amakosa mu video vixa byiwawe nawe akavuga ati lamunato wewe birukunukunuko icyo mbona cyoco byose mwese murukiye kwirunda ikintu kimwe kandi icyo nshaka mwumvikane muve mwumvikanye kuko mwese muri miterambere y'umuziki mwumvikane haje washakwambia kama anichuki na bwanyanga sasa kama anichuki si basi deja hamna beef tunasikia anajipendea mimi nakwagara tudamu tuzuri yakona anichuki yake sasa fresh to be picha moja ya KERCY unapendaga picha moja ya KERCY unapendaga ifoto imwe ya KERCY ukunda iyo amufoto wewe wenyewe muri ile macho matatu yako ni wapi sasa hii picha kama mlikuwa wapi alikuwa anavaa Tezo kuligani rouge kama ni kanzu twari hehe KERCY cyo gica kiganira yakaanza rouge ari ya kumusaga hiyo ndo picha mzote zingine zote ni mahopa kweli tena afu picha zenye alilipia pesa wama shushu zote azanda kweli kwa ifoto kubendo Obama na wenyene yaragerageza twende tu kwa Obama ego na kama ni dosti arashoboye mugare roman fasi alikuwa anampeleka kama nienda alikuwa problem video vixen kama KERCY video ya Munato wabonye irakuryohera yakitinze neza ni video ya indirimbo umusani wa nabambeshe nta ndabona urabona nta nimwe nigira ni nta nimwe ndabona bro ifoto yiwe ifoto wakunze wabonye ugatinda yikunda ifoto yiwe ni ifoto imwe yifotoje kwa Elwa ya ifoto urayibuka Munato Kaga semege siniko nava. Yari yambaye gute? Sinibuka ko yari yambaye. Ifoto ni nyinshi wifotoje kwa Elwa ariko izuba wibuka basubira kitu. Nyingi tena zote ni nzuri tena kuna picha yangu mbaya man. Umva iyo picha ni nziza ariko izisigaye zero. Nigiki wiga picha iri portrait ukuntu yani imeze bien sinzi nyene. Nigiki ukunda kuri Lamunato? Kimwe ndazi ko kitobora ikintu umukundira wevuga ati ikintu vrema ntudidinganye like kuko nabanye araza kukitubwira ikintu nkunda kuri KERCY ikintu kimukunda kuri Munato sema tu nega n'umundi navugisha ukuri sinavuga ivyo ibidahari ikintu nkunda kuri we niki ukuntu nyene avuga ibintu ari proud tu arirekura akavuga incu ukunda kuri we n'umuntu ari ouverte okay Munato nigiki ukunda kuri KERCY mukunde bwati vraiment même si naho ari ibintu bimwe mbona yuko atariko aravyitwaramo neza ko je ndavyifuza apiga fujo urakunda induru ziwe ukunda induru ziwe napenda hizo fujo kwanza sizipendagi hata basi no Munato tukivugisha kuri siko we yavuga ati je nkunda Munato kwera ari ouverte nikubalishe sasa nikubalishe na lakini mukunda kuri KERCY nisema ziko katikati na katikati gisi nazipenda umva numwizera nkuko uteza kumwizera ndamwizera gusa tutayizera naje lakini nawe basi lakini kwico kintu ntugikunda nkuko uteza kugikunda kikunda kuri KERCY jinzo gira yetse shakindi reka turi mu kiganiro turi mu kiganiro je ko ndanwa nyene guma urabijua wewe mwenyewe kama tukani kwa inzoga mbere ni fresh tu azikora Munato nyinzoga kuko inzoga ni azabizi karara mu kabari inashobotse rese aba boss tumenya rega ni hera rega nakukula mu kabari inoti yaje shaka kuzinwa sega sinozibura straying ukagaruka straying mukarara mu kabari straying ntibakugurira uragenda straying re ariko antazinwa je no straying nkuko nawe straying twojana no guhita afu stamina kunywagara niona pombe na kunywagi kama mtu wenzi kugwanga wimi imagine rero muri ubukene bw'igitoro amba kuna wana straying nze none ukubitsira ndakusema eti ngo kustraying zasha reka nyabagutwege tusishamaliza ariko no sinkende je sinajenga kugira turondera amajambo najenga kugira ngo mpuze abantu basanzwe bakunda ariko icyamba baje nuko nasanze umengane muhuze ndoni mimi komesha oya nashaka mve ngamuhuje KERCY
Tuweka iko so mutipe. Si mutipe. Jenge nenzo. Guys bakunzi ba Step Media 257 LAMUNATO kubwiye akubwira ati nk'induru za KERCY mugabo sindazikunda cyane. KERCY akubwira ati ndakunda kunura LAMUNATO ari ouverte. Kubwanje nje nibaza ikibazo ati mbega LAMUNATO iyo byari gushika basi mugabura muri clip imwe na KERCY ugasanga niwe mukobwa mwenyine mukorana clip nzima. Bingende kagaje. Showbiz zaomesha. Showbiz zaomesha. Wari kumukubita showbiz. Ndogi kwanza na kuaga na barafiki yangu ndo barafiki yangu. Kama wewe banianzi sibanzagi. En plus ndo sawa namshinda kila kitu. Umeze nkaje. Umba umeze cyo kimwe. Banamshinda kila kitu lakini sasa siwezi. Showbiz. Kweli? Nakomeshiriki. Cyane ni bya bindi tuboma twumva ngo abakobwa bapfu bwiza. Of course niko bimeze reka. Ubwiza utakora aricana nje. Mada utuze je nta hantu tuzofatwa rahurije. Jewe penisha ndakubwira ikintu. Yaba nja mu bare, yaba nja mu mabwate, yaba nja mu maki. Jewe barampaye ishono ariko iyo bara Ufise. Nujayo. Ntabwo njayo. Mimi basazogira. Nimeshaambia mimi nataka pombe, nishasema shasikia. Mimi sijui ngani nimalizana nani yangu ni au vitu gani? None siwendi. Nienda sikiasa. Wabude gute. Kagiswahili kake siwende. Aga Kiswahili. Basi muramukanye duze ikiganiro bigende neza basi. Fair play. Ewana. No beef. Kayambi basi kayambi. Kayambi kandi mugiye gusuma tipe. Uri tipe wa, uri tipe wa. Yari umuhungu uri kumudarago yo. Yari